kandi ndigufashe twera hariho imiti y'ikirundi warayinwa ntuhavyarira no kwa muganga ukaza wumva ndangiyo ivyo nta saterene zari zihari twari twikomereye ukiremeka mu windi w'amazi ukaja kuvoma gusatura inkwi nayo umwege ino muri hagatoke ubwo buyi umva uzokomera gute? Ndabaramukije mwese bakunzi ba Siren Vibes mwese mudagishanya gukora ama likes mwakoze subscribe mwamuduha n'amakomanta mutugira ku biganiro bimeze. Thank you so much for watching us. So nkuko mubibona twagendeye umuntu n'umurundi kazi ego n'umumama nkuko mu Siren Vibes ntago ari televiziyo zo kumugendera abantu bamwe tugendera abantu ko tubabazuza ngo ukuntu babayeho. So uyu munsi twagendeye uyu mama mubona ngarika ndamutse tumubaze byinshi kuzama bwiyo n'ukuntu habayeho hama ntimuze kuja kondatse kumuza kugerwa n'ikiganiro dukoranye nawe ko ntimwari munabimenyereye. So nimuje kure mugakora subscribe n'abatarayikora ushaka na like. Amakuru yawe mama? Namarembe umeze neza? meze neza ego nkuko nabivuze ko nakugendeye muhira ahantu uri atubwira amazina kugira ngo abantu ko tubako baturabamenye areka avugana nandi yagendeye nde kuri uyu munsi. Amazina yawe? nitwa Roza. Amazina yose nicaye nzi Roza. Yitwa nicaye nzi Roza. Ndozi ufite imyaka ingahe? 65. Shara kuze cyane randusha nk'imyaka ngira nk'ishuro nka 3. Nibaza ko uri umuntu mukuru uzaza kutubwira byinshi kuvyerekeye ubuzima bwawe cyangwa tubwire kuvyerekeye ubuzima bwawe bwakahise n'ukuntu ubona ibintu vy'ubonye. Nibaza ko utogusinga mugagara muri sisi ahanya habaye imyaka ingahe? Yo ndabaye imyaka myinshi, imyaka 4. Imyaka 4 si myinshi. Mbere yo kuza kubanga hawa he? Mu Cibitoke. Kuja gatanu. Ya mu Cibitoke numva nyene ari ni Bujumbura. Ya ni Bujumbura bisigura ko umaze igihe kinini Bujumbura. Maze imyaka myinshi Bujumbura. Umuntu ari ndafite imyaka 15. Ntamaze imyaka myinshi. Ego amaze imyaka 15 aha i Bujumbura. Roza urafise abana? Ufise abana bangahe? Ufise abana ndwi. Bahungu 6 n'umukobwa. Afise abana indwi. Urafise umushinga na canke umutama papa w'abana? Oya yarapfuye. So reka tuje ku bindi Maria uvuze ko imyaka 65. 65. Imyaka ni myinshi ufise ibintu byinshi uzi muri kahise ku Burundi canke muri kahise k'abantu usanzwe. Nashaka kubaza ikibazo ni kwiriki abantu bakera ndavuza abagore cyangwa abakenyezi bavyara neza ariko ubunya ko usanga abantu bose presque benshi bavyara kuri césarienne. Kubera umbarije ico kibazo twega abakera twe twarima tukarya imyimbati ibijumbu ibintu vyose kandi ndigufashe twera hariho imiti y'ikirundi warayinwa ntuhavyarira no kwa muganga ukaza wumva ndangiyo ivyo nta saterene zari zihari twari twikomereye ukiremeka mu windi w'amazi ukaja kuvoma gusatura inkwi nayo umwege ino muri hagatoke ubwo buyi umva uzokomera gute? Urumva bisigura ko abantu bakera bavyara neza ko baba bakomantaye ko bagiye ibintu bikomantaye nk'imyumbati ibijumbu ubu nabo bakaba bishinga kurya imigari n'isosi n'igitoki arimo bavyara bahenze kubagwa. Ko twari ubugari bw'ibigori nubwo bw'imyimbati twabugira rimwe naho twayirimira twayishora mu isoko tukigira twararima tugahungurura ibigori tukigira ubugari bw'ibigori igitoki iyo myumbati nta bindi ndigufashe naranywaga nk'ivugutira gati indi gashiza. Ariko ubunye baratubuza imiti y'ikirundi bavuga ko imiti y'ikirundi atari myiza ushobora gusanga abanye ibintu ari bibi ku magara yawe. Mwawe wabonye ko iyo miti idashobora kugira nabi cyane idashobora kugira nabi umwana ari muda yawe? Reka nabikuriye ko mama ari byo yagira amaboko akabinyereka. Muje ntana kwa muganga navyarira muhira. None ubunye umwana wawe ndumfasha ashobora kumurangira ngo nk'iyo miti y'ikirundi ko umva wewe na mowe bakoresha imiti y'ikirundi? Nakiba baruguru. Abana baruguru no imwarangi ndayibuka ku mutwe ngene yitwa nuko ntakibaruguru no imurangi. Aho Bujumbura ntayi hari imiti y'ikirundi? Ntayi hari. Haraho ndabase ko nguma hamunzu njaye. Ntembera sengiri yonca. Maria Roza ubunye hariyo ukuntu abakobwa bo bameze batameze nka kera. Nibiki ubona itandukaniro ry'umukobwa wa kera n'umukobwa w'ubu?
tandukaniro iry'ubu abakobwa bakera n'abubu none kera ko utataha saa moya y'ijoro washikira hehe mugo umukobwa wubu ashikana saa 4 saa 5 akaza agataha nk'utahiwe nayo twege kera ba data bagira subira yuvuye ubu nyene ugaruza kwaka indaro kwa abakobwa mwari kumwe bukeye ugashufuka mugasoba ikigongo muvyeyi ikigongwe singisubira none ubu umukobwa asigaye angana na se atarashaki canke je notari kubera ko kera asanga atamatara hari hatabona ariko ubu wakaba habona mwarabara harabona abantu bakiriko baragenda ariko kera wasanga samazi agera abantu bose bari mu mazu ariko ibintu vyahindutse kubera ko iterambere rigenda giyongera hari amatara ntose arabona kandi hari umutekano ntibiba biva kubera ko bon canke n'ubuzi gasanga umuntu afise akazi ataha atevye yibaza ko gutaha utevye ari bibi canke bivana n'iterambere ry'ukuntu genda gitera imbere nta terambere ngaho ry'umukobwa agenda ijoro nta terambere je ndafise abakobwa bacu bara umwe narigeze kuba n'iwanje akagira amasaha yo gutaha bwije mw'ijoro namutuka yavuye agenda ariyomo nagomba kurikiza ingeso ziwacu ubu uye iterambere ko rije niko ibintu bihinduka mugabo twege kera ho nari ngerereye nta mukobwa yagenda ijoro kirazira ariko urumva gene ko hari kera ubu nibaza ko ibintu byahindutse none kera mwari mufise amatara kubarabara oya twashana akabuji ipetroli twashira mwitara tukagira ipetroli none gamara roza kera ko abakenyezi canke abagore ntibari bemerewe kwambara amapantaro canke bambare ngo ikanzu ngo zigera ngaho basanga bambaye vya bindi vyo kwitwikira none nta n'agapantaro wambara ubu ndi ngaha wowe nambara ibutura nkashira hejuru igitenge none ko iki wambara ibutura kandi ibutura yari yibujijwe igashobora gusanga igitenge nk'ubune haje umuyaga kiguruka gasanga yabutura abantu barayibonye cyavuga ati Maria Rose yambaye ibutura ari umuntu akuze ntubona kumenga ni gyaterambere nyene ibintu bigenda birahindagurika nabonye bandi bavyambara ino ndandavyambara nanje bavuga ati ambara nta kibazo ntawe zo gutwenga namwe yagoroza ukaberura bakayibona nta kibazo nabigize ko mbona abandi bose ari biko bagira n'abakecuru nena n'amapantaro basigaye bayamba nanzozigura mbere ahubwo ndazambara uzogura nyinshi ziyambarira n'agapantaro ego no gukura ndakuza ntabitenge gikenyera bica bikoroka urumva ko agaterambere nyiterambere muri terambere mva nabo abakobwa bataha mwijoro bavuye ku buzi bigatuma bataha mwijoro atavuga ngo ni butandero canke ngo nukubashigikira mu makosa ni yaterambere nyene tukuma tugarukamo reka tuje kubindi maraza warize mbega kera oya maravuye mu ya gatatu none ko iki wavuye mu gatatu byaranse no bushobozi ngo nta mashuri y'abakobwa na mukuru wanje bashe yari yageze mu mwaka wa gatandatu yarazugwenge gukubi cyane gose yaciye mukuzayo mwacaha ngo ufashe ngo gukoresha abakozi ngo murabe n'ibintu byo mu rugo ngo nta mashuri y'abakobwa yaciye amubuza cabayo ariko wabana nibaze ko usabana aho kuko batubwiye abana bariga warabaretse baja kushuri ntabandangije ngo kujya papa yiyumvira ko atamashuri y'abakobwa ubunyeza ko abana babize baraheza tunagiye ku mugabo yize naho ateze menshi nta mwana wanje atize n'umwe barayahejeje mugo nta kazi bafise yego abana barize pe ndapakara abana banje kandi mpakarira ahantu kure cane ariko narashobora kuza ndadandagiza kugira abana banje babandanye kw'ishure kadandaza uko shoboye kugira abana banje bige baje kw'ishure papa wabo yapfuye basi rero baguma babandanya biga n'ubu uye bari muhira mugabo barahejeje amashuri ego urumva ko ibintu bitara bihindagurika reka ndagushimira ako nibaza ko abantu bumvise ubutumwa bwawe awari impanuro yatanze canke ivyo yavuze ku bakobwa nibaza kumwe ko benshi mwavyumvise kandi gushimira Maria Rose kandi ugire n'umunsi mwiza yego urakoze kuwushimira urashikira imbere urabwira n'abandi bose urakoze umunsi mwiza yego kandi ndabashimire nanje yari uzirakoze kuri micro nkuko mubizi kora subscribe kugira ngo tuzurira amakuru nkaya canke arutaya canke aryoshe avuga ku Burundi ku Barundi canke no ku bindi biri muri rusangi ubuzima umuntu abasabwa bayemwo merci beaucoup ciao ciao Siren Vibes TV